Twongeye kubaha ikaze kuri mugoroba muri aya makuru y'ikinyamurenge tariki 15 z'ukwa 12 2025. Tuza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira: igitero cyo gufata Uvira ni ikosa rikomeye mwakoze. Ayo namwe mu magambo yavuzwe n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni. Indege za leta ya Kongo zikomeje kwibasira imihana yo mu misozi miremire ya Mirenge. Ifatwa rya Uvira rikomeje kuvugisha benshi mu banyapolitike, aho Perezida Felix Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'ibanga muri Angola. Naho mu kiyaga cya Tanganyika hagaragaye amato y'intambara ya leta y'u Burundi ndetse na Kongo, bikaba biri kuvugwa yuko bashaka kwisubiza Uvira. Aho tunyarukire mu mahanga, umuyobozi wa filime ndetse akaba n'umukinnyi mu ruganda rwa Hollywood Rob Reiner ndetse n'umugore we babasanze bapfuye mu nzu mu rugo muri leta ya Los Angeles. Naho mu gihugu cya Kenya, umuryango wa nyakwigendera wahoze ari MP Silas Njoroge urasaba ibisobanuro bihagije ku rupfu rw'umuntu wabo. Naho mu gihugu cya Australia, aho harabereye ibirori by'abanyesiraheli bya Hanaka, hagaragaye igitero gikomeye cyaguyemo abantu 15 ndetse 27 barakomereka. Naho ku ruhande rw'imyidagaduro, umukinnyi w'umukino wo gukirana John Cena ikunze kubizwi nka wrestling akaba yasezeye kuri kariyeri yiwe yo gukirana, aho yakinnye umukino we wa nyuma kuri wa gatandatu ushize.